Action. Baravuga ngo wihishira kwijyana ikakuma abana ikukozeje papa ay marandi ataguhumi ndeka mama kusenye ubikira heza Chicken barubuze barubuze that one is no to say that the love cannot touch you. Choni. Unaongea na promise. Hapana, promise hata anuzishe. Yeah, so Muko nyene. wala mpishi. Digiri. Dico Entertainment. It's all about Iseke Films forever, the one and only umugwi uhagaze neza kandi ukora ibintu professionally. Uno umugwi wavyerekanye mu filime menshi yagiye mu mafilime menshi yagiye arakogwa bagiye baratanga hirya no hino, abona yuko zakunzwe muca mwibuka cane nkino filime yaheruka yabo yitwa Intimba, ariko kandi mubibuke imwe mu mafilms mwakunze cane yitwa Don't Force Love. Baragarutse ni nyuma y'igihe kinini bariko barategwa kabisa inkokora, aho ababakunze bavuga bati none ko Iseke Films isiryamizo tuzanira iyindi filime yari mwabivuze rimwe bavyumva kabiri, aho ubu itakiri urukurukuru ahubwo yabaye inkuru ya nyayo, inkuru yiviriye ku isoko, aho bemeza yuko bamaze guhaguruka bafata akayira baja muri shooting, aho bariko barabatunganiriza filime bagiye kubahereza vuba. Byumvikana neza yuko na manager wabo Claude yamaze guconfirminga yuko imbere yuko no mwaka uhera filime izoba yanasohotse, mbere bayirembeje mu kwitanga aho izoba ryohera cyane. Ni bimwe mu bikorwa nk'ibisanzwe bahagurukanye team y'amateka, imwe mu mateam ateye ubwoba muri sinema y'u Burundi, team y'uno mu director w'ibihe byose yitwa Joel, ariko kandi ntiyagiye wenyene, yajanye na assistant wiwe nuno musore yitwa Iva, umwe mu basore babahinga bateguye mu mutwe, ariko kandi ntibasize mu DOP wabo yitwa Simbo himself, the best technician ever. Ibintu bikimwa abantu, the best technician ever yitwa Simbo himself. Ku ruhande rw'abakinyi benshi izo bari surprise, bifashije n'abandi benshi harimo n'abashasha, ariko kandi ntibasize uno mukobwa wabo babikoranye mu mateka menshi kuva ino Iseke itanguye, yitwa Akijuru Christelle. Ubona ko yamaze guhaguruka nko mu main actress, yamara bakaba bamaze kwitura 3FA bahasanga uno mugore yanditse amateka yitwa Fanny Lavin, bamwifashisha muri no filime yabo igiye gusohoka. Abo nibo tumaze kumenya, abandi benshi muzogenda mubabona nkuko murabona muri ako ka video
ariko twari tuziranye no kubabwira ko Iseke Films bagarutse bahagaze neza, akaba ari imwe mu mafilme bamaze gutangaza yuko vyanka byakunda muzokunda. Mubandanye muri kumwe natwe, mugumane na Diko Entertainment for the exclusives n'ayandi menshi ari nyuma. Turabandanya tuyabahereza. We love you so much, stay with us. Oya. Invitation zo kurongora mushikawe gajo. Reka twe mu mujyango ntidusesagura. Okay, twagiye. Keri, wowe rero bisaba. Wowe uje ko tujya gasire. Tobetse small. Ko nsubira bisaba. Wosara wowe. Byose uvuga ubusiye. Tumana masi yashuje nanya kikikira. Ni uvuga kandi bakaguma kavuga ijambo twinshi singorane gato. Kandi ntanyoye mami. Ni baraki. Ubu ni wanyoye ho. Kandi unyena n'ikishana na n'umwana nka. Wari yegira izimwe. Yenge bebe. Wa mugore mbere biranabira nakati wa mukobwa wacu birakati. Ujye bebe umwana bebe bomba. Nyambutse utenda gatatu bari. Ngira ndashara umwana. Uraza kumije iri sigena kwenda kugatsiranza ufata ubwo rusura rwawe urukorone bye uriho guma wumviza mukati wa madi Abasore bawe bagira bakunteranye ko. Dico una macchina. Ora era ma tu. Assumo un secondo. Sa. Chicken la. Warubuze. Warubuze. Telefone era mukimundo. Nini? yakujyana kakumara kw'abana ibi ni cyo nkoze gagira okay everybody ready action baravuga ngo ingwe uyisha kujyana bakabana ibi ni cyo nkoze gato wowe na papa kwe ay marandi ahora ni sawa washyize mu maso rero ahora ugira ushuvuga rero umvirize yego ubu rero ko utuma dushimo kanya gatoya uyanagura urumva ahora ugiye ako kafashe ni sawa urumva Ubebaza tukegwe ubukondize ako ni ka kantu nagirira ice card yambwiye uniyo party na Draco ati mpa anje kadashiramo inzi biza rero aho bisaba umukanura kandi urabona itarangira cyashiraga kubika hega yareka gufunga nawe ukora n'umuvyeyi ubukondize action agacerere okay stand by ready action ageze imbere microphone you know action barakuvuga ngo uyihishira kwijyana ikakumara kw'abana tukoteje ay marandi ataguhumye mbega mama kumusenye uhungukira he kawaje
Okay. Sawa, catch. Deco Entertainment.